Ikibango reka cishura umwana wawe. Ariko vyirika ngo urakijijwe nkagusaba imbabazi. Uzi ko nabwize urugendo rubi kubera wewe. Ukanyima imbabazi. Yemera nkabaho nabi. Reka umwana wawe abizire. Yedare ndigire. Ibyo uko mbona biri seriye hariho n'ibyo bakina ku mahera kandi tukina muri telefone cyishyiramo amadolari urarusha n'urusimbi uragasimbi kwako umve washanga urusimbi shuda tuba nkwerurako agaca ibintu nabyo biraharaye ngo ngope ubugabo bw'ibyanwa ngo bakubone ibyo ibatse ntuzi n'ukuri ibyanwa birekera ngo nibigira kaba kabaya kabebe Ari uratse hewe uzi ko bariho mbona ko ndi mukecuru lakashare gakome kimera gakomeye oya rega ubusiga neza cyo maze nisinde nombare ngira Donde sacar? Ako kumva? Bene. Amaza suma. Nanera ubwoba. Amaza suma nanera ubwoba. Karibu. Wenili. Uri n'ingora icara kwanjye. Nibiki manze ucare ngaha. Icara ngaha. Icara. Kwe kumeje. Tekura kwanza. Nibiki wigira ngaho. Ureba kibaga ko ndi no mu rugo rwanje. Umushitsi arashobora kuza ukankunda amaho. Stop. Aho urashobora gufungira umugabo ku rugero rugeze hiyo nta nisoni. Umugore wanje bisigura ko ntashobora kuramutsa umuntu. Aje na cyane cyane mu rugo rwanje. Urashobora gufuha ku buryo Bewe wabaye. gera hiyo hose. Abantu bakize bose. Mahoro wawe. Reka ndamubwira. Mahoro wawe. Ewe pole sana uratunze. Ndakomere. Ahubwo reka nkunze ntaga. Umuntu arongoye nabi. Ukubigenda. Tunze ukarata buhoro mama wanje. Umugore byarantangara. Imisi yose. Iyo umuntu aje ngaha ntashaka kutuganira. Kubera Irana urukundo rwacana bise. mu rukundo canke mu rwa. Umuntu ashobora kwanga umushitsi. Kandi imisi yose yo uyize kurongo uti yamana makere. Bano wana ko ufise ikibazo wowe. Umeze neza mbere. Nabi nyene.
Constance. Constance. Kamara. Kani ko buzima bwawe. Nibwo mbayemo ariko c'est simple kubera ko ubuzima niko nubwo ubuzi kibi ku muntu ashinzwe uri kumwe n'uko rega ngaho yerekanye imbere ucumenga ntiyaretswe kabo ndamaramara nibarakushemo amakuru y'ibiri sha ni intore kweshi ni hatari na polisi hano ndabona ntiworohewe nanje urabona ko nderewe ntiworohewe n'ukuri mama ingorane kabisa we duherukana umunsi urahanzana na Constance abasora muri ya nzu nawe bandaye ntagata sinagoye ntabwo nagoye kumeza uko kare ni kubera imana nyine kubera imana Washeri. Sheri. Arakumukongora mvoyeko. Sheri. Nibikishe nibi Arakakunya mu mugongo. karahemba nibiki bira Umugara w'umurekeza. umuvyeyi namutumye ko rindira araje mu kanya ihangane sivyo Arapfuye. bora aracyahema ho Areka kumbabaza. namba nkozeko reka twumvirize ariko ihangane umuvyeyi arashitse mu kanya sivyo ihangane ca tugenda mu kanya umuvyeyi reka tumurindire Fatira mu mugongo. mu mugongo abagabo turakumerewe Sirerekana n'ibyo. reka noneho uza kumubyara wamvuna kuyo nanje Shaka mfata. none kama nawe mubyara ateze Yarutse. ihangane mu mwanya ndakujana kwa muganga reka turindire umuvyeyi si Ndamu mugongo. umuvyeyi yashitse Oya. Nitsinda Yesu. Nitsinda Yesu. Shewo suma. somo Ayo wasuma byaye. somo nigiza Nitsinda Yesu. Nitsinda Yesu. nibiki Shewo suma byaye. Suma byaye Yesu. Siko nitsinda Yesu. ngira tutware mu gihe azuruka tugende kwa muganga Nitsinda Yesu. kandi we niko umeze imisi yose no kwicarira mu nzu maze tukagenda Shana munyumviriza. Munyumviriza shana. Ndapfuye. Mana nyakira mana singa ngo batsimu. nibiki Kira mana singa ngo batayimona. umviza ndakubwira ikintu kimwe Kira mana napfuye. nico mukabyarira inda jewe nyuma yo kubyara kumbyarira umwana no kureka tukadivoxa umuganga agira amahoro ubona Ntaurashe. Nukubareka banamu. we wabaye gute Ni diamond mwitsinye Yesu. ubona ari umudayimoni Mwitsinye. je no kurekerana nako gutabara reka je no kurekerana jewe Ndava. Njana mama. umuvyeyi tora sakijana raba udukoresho tugenda tujana Mwitsinye Yesu. Mwitsinye Yesu. Mwitsinye. Mwitsinye Yesu. we ivyo ni monibiki nta soni uriko urasona kumbe ivyo bambwira nivyo wariko urasona wa mugore we mana yo mwijuru izina rya yesu mana yo mwijuru ndaguhamagaye n'ukuri ngwino uganze ubugingo bw'uwo mukobwa ngwino umugire neza mana ngwino umutabare mu izina rya yesu urabona hananiriwe mana ndakwinginze n'uwo mukobwa wundi umugirire neza ndabona ko yuzuye ikibi muri we ariko ndakwinginze mwana umugire neza
mw'izina rya Yesu Francine umuhe guhinduka kuko ndabona ko bitameze neza nawe ndamusengeye mw'izina rya Yesu yo mpwemu y'abadayimoni yamufashe yongere gusendwa mw'izina rya Yesu mw'izina rya Yesu ndakemeye abadayimoni mw'izina rya Yesu mw'izina rya Yesu ndabona yuko afise impwemu mbi ndagomba mwami kumutabara ndagomba kumugirira neza ndirukanya abazimu mw'izina rya Yesu oya sije mw'izina rya Yesu ndakemeye abadayimoni ndakemeye urwango ruri hagati y'aba bantu mw'izina rya Yesu ndagomba mwami wigaragaze nk'Imana ndagomba wigaragaze nk'umwami mw'izina rya Yesu ndagomba abadayimoni bashe muno mwanya nino saha ndaguhamagaye nk'umwami witabara ubugingo bw'abakobwa mw'izina rya Yesu Mana ndagushimiye Mana ndaguhimbaje ndagushimiye kubyukoze mw'izina rya Yesu mw'izina rya Yesu mw'izina rya Yesu ndagushimiye mwami kubyukoze ndagushimiye data izina ryawe nirihabwe icyubahiro mw'izina rya Yesu Mana ndagukengurukiye ko wikoreye nk'umwana izina ryawe rihabwe icyubahiro nushishikare kwamamaza kuko uruwera urahambaye gushimiye ku bitangaza ukoze ko bwaba bene data izina ryawe rihabwe icyubahiro amen. Madame. Madame. Umeze neza? Umeze neza? Madame. Wumva woshika muhira? Ndumva ntakugoza byinshi, sivyo? Reka ugende tuzoganira, sivyo? Kandi wumva amahoro mu mutima wawe. Ndengera zimwe mu mbetse abazimu oya ndengera mana yo izina rya Yesu ndengera mana ndengera ibintu bitse biba yo ndengera ujya hane ngaha niho wumva wewe wari bwahure na shetani ndiko ndakubaza wari bwahure na shetani ntabwo utari bwamubona no munsi rero urahuye nawe n'abandi uzobacira umugani ko gutwara umugabo atari uwawe ihanishwa agasuzuguro nkaka ihanishwa kagasuzuguro madame ndakubwire aho wahuye ni shetani
wahuye n'ishetani mbi ndakubabariye nawe ntiwambabariye sha niriwe ndatuka kurara wewe gawuyini iki umpirisa vuga bisa papa Clarisse bisa ahubwo ngira yibaza ko twamuhenze n'inzira zobyibona warutwaye umugabo ugiye akaje numbi nagwe yiriza mbere bajanye urukundo rero unyiravye n'undi munsi umugore w'imaraya nahenze ngo natsanye umugore nsanga nzanye igikuru ntuzose no kwinza mu buzima bwanje kuri umugore wanje iragire hano nese gona sino mugabo wawe genda umaraye navuze tuzonge memewe gutwara amahera utakoreye nta n'isoni umutambugabo wanje ugira wumvirize n'isoni nta n'isoni mparurire ayo mahera ndabiri telefone ara warusosomeye ubwo umutwara abagabo atarabiwaho nta n'isoni wumvirize ndakubarire no isiga niho bavuze ko bahabara atari imiceri bajya atari ibijumbu bari bana nk'inzu n'akafise imisakoshi nanjye atani igihumbi fisi ndagusavye igikombe ma ndagusavye igikombe ngo tugende ntitugende kandi mama yotubura kandi papa yarapfuye arugore rwarubaha niko rwagiye kumuhamba ngo tugende nyereka aho bamuhambye Queen wotubura uzakumye wotubura tena rahibagiwe twaje n'imodoka tunatoza ushaka tugende tugende papa yarapfuye ushaka tugende basi tugende mugabo je naho ndibuka nazananye na toto na mama Kanye akoze ndahazimana none ushimye namenye icyo ndagufata cyane wano uzi ko ndakubonye ko mba mpaze kandi mba inyota ikihe
Yego neza. Icyo uvuga rero ntuzosubira kurya no kunwa umbona. Iminsi nayo nikawushigire ntwarubaye. ariko rero tugaruke kwanza umbwire wewe uri umumama uri isugi uri umuntu ameze ati Niwe ndi nkumi ndi wenyine. kuko je navyo nahura neza n'abakobwa bakiri isugi ubu baratwizana cyangwa na feelings ugira mu mubiri wawe cyangwa umubiri wawe nushuha jewe narabuze irenge narabuze ibintu by'iwawe why ndagukora ko gataruka n'abakobwa bakiri isugi ubu nibo batwizanira baratwiyamagarira ariko wewe je nayo ubwo kuvamo sinzi nubwo kunyabaki Aba mva mushoshi kwisugi zo zirabizanira. Urazi ko je mfise agaciro gusumbya umukobwa w'ubu. Erega harya umuntu agira agaciro yakihaye. N'umukobwa yatihaye agaciro ntacabari. Je ndi mu mama w'imvyarizi zine ariko mfise agaciro wa karenge mbera ko nani mfise nkiri umukobwa. Kuko ubu ndazi ico maze. Ndazi umudamu mu rugo icaba maze cyarico. Kandi ndazi ko kubaka atari kuja kuyaya atari no kurekereza ibisero ku munwa. Kubara kubaka nyakubaka akamenya icamujanye nkamenya ati umugabo mfise ngomba kubana nawe n'umugabo inzi nico ngiye gukora. Hama bajya abakobwa nabo birirwa barishorera nk'impene zo muci bigira ibiro biteze. Ndatandukanye nabo. Hajya rero waruzi kugomba mburira isoni gukora ndi umugore. Ndi umugore ndi gitero. Toza. None ubona nkubo ni washikana mu rugo kubera basisanzwe ndi umugore. Ugafata ya misiyo yawe yo kugenda hanze ugaca usanga ari we wese ati kwa Costase n'umugore twagiye umva uwazo wari umwambaro warose uguha agaciro. Erega ndi umwambaro wawe ntegeza kugufuka ubu no mu yindi misi zoza. Niyo mpamvu rero ntokwemera kwisamarako niba uri ku munwa burakoroka. Nivyo umugabo wanje mugaye Imana ntirashira ko dakora kamwe naco byo Imana ntirashira ko dakora. Niyo mpamvu iyo umuntu yemeye kugera mu birenge vy'Imana cyangwa kugera mu kugera ikirenge mu cya Kristo yemera guheba ivyo kameremere yacu yose yipfuza uko mu ncamake umuntu aba yicare mwigisha. Hariho ibintu duheba erega soko tuba tuvyase ntigira sinambaye umubiri erega ico kiroro gomba ku masuko ndacyase ariko nuko ntakirije wa undi wa kera uwo ndi waremwe mushi ngende ko kirisa gomba hama ega ndafise ubushuhe kandi ndi umuntu mba nyine yuko none ko mugisha ibintu atasha kwinyarutsa mbiko n'ubazo tazobera nga shaka kubizubira handi yantu akabitwara bikeguke shaka mbo umupapa uzurangorora ishuka nashe mwijuru mva indya ziri kuri table ngufungure sheri amazi ashushe muri douche amaje mwijuru kangira kamassage ega ivyo ndabishaka shashi wanje erega mugisha aracyari umwana ntarakura ugera cyameze nk'aba bakobwa ari murambwira bagenda bishora rero ujya nawe mu mutwe aracyari y'ubusoresore ivyiyumviro byo kuvuga ngo nzoronka isogi gute ngo nzoronka umugore ameze gute no ivyo nivyo biri muri mugisha rero hajya nishavu kandi urumva kame mubaza shaza kurondera abayaya rondera ikimumariro ngo ngaha bizomugora gusa nawe tugombe tumukabure hajya nabazo shagira mariage kuko ngaha naho mboneka nk'umuyaya burya ndafise ico mazi iyo atasha kumva karibu cyangwa asanga ku meza natunganije nkuko avyipfuza hajya nawe vyamuha intege mugabo nkubaho nzovira ngaha azocabona yuko ikimuga gisumba imva yanjye ndabishaka mbona ndere yaravyemeye burya ryari shavu naheba kubwira akajambo mariage ndabwira kana mugutu uzokambira wa munsi ingo ndakakubwiye rero ngene ndakakubwiye dase erega ivyo byose n'amasantima ubu uri murandondera ko hava kwinjiza mu kibanza utaragira gushikamo ni vyiza yuko ikibanza utarakigeramo
winengesera uburyo ugenda uburyo uvuga kugira uzogishikewemwo amahoro. Acha turimba indirimbo agaseke karafundikiye kazofundurwa arukuje. Yes way. Sana. Sana amafaranga. Franga yi. Y'ubusoresha byabiteye. Kanish. Okay, reka ku telefone kuri mukashi ndakurikira siko. Bye. Reka nje gukora ifoto bye. Bizu bizu. Tanda ni hanyuma. Pare, Présent. ewana, zana umukwe wacu. Turi ready. Turi ready. Jacobe estime. Muta. Yego. Mu bihumbi amajana 5 shize ko imba amajana 2 bibaye imba amajana 7. Iza rero Jacobe estime. Masenyana yawe. Amubonye. Bamuteye ikirungo. Ugati ikirungo. Ikirungo. Yabagaye. Karimbo baririmba. Umukobwa mubona ntiyari kuba kwiye. Muramugereye imbabazi ntiyari kuba kwiye. Byamaso yiwe y'inyana ntiyari kuba kwira. Ni mama. Muramugereye imbabazi ntiyari kuba kwiye. Harakane baririmba. Urubaje umubona ntigwari kuba kwiye. Muramugereye imbabazi ntiyari kuba kwiye. Mariage pour turagashugwe kwanza shiri wanje. Turagashugwe shiri wanje maso. Mumbi amajana 7. Ndakonga amajana 2. Shakona yani. Bibaye mu amajana 9. Amaso yiwe y'inyana ntiyari kuba kwira. Ni mama. Muramugereye imbabazi ntiyari kuba kwiye. Sheri wanje ikibazo pe. Hallelujah. Yesu urampagije. Yesu gira neza. Zokwama nkwizigira ibihe byose mwizigirwa. Ndazi kuri Imana udahemuka. Ndazi kuri Imana utabara. Ndazi kuri Imana ugira neza. Umenya ndyamye Mana yanje. Ukamenya mbyutse. Ukamenya ndiko ndagenda. Niyo mpamvu zo kwama nkwizigira mwizigirwa. Yesu urakomeye. Suru w'agaciro ku bugingo bwanjye.